Yo, salut tout le monde, nizere ko mumeze neza. Alors moi c'est Colin, nkaba ndi vidéaste muri Yaga. Alors uno munsi vidéo spéciale kuri tariki ya le 20 mars kuko uno munsi niho Yaga ikujije imyaka 8 iri en activité. Rero kuri tariki iri spéciale nari nyumviriye kubagirira aka vidéo un peu particulier où ndabereka les coulisses de Yaga et aussi n'abantu batandukanye dukorana kugira mubone c'est quoi en bref la vie de tous les jours yo muri Yaga. So ntarinze kubarandira, be comfortable, let's go. Naki wawe gute? None warakandikishije muri OBD. Naki wawe gute? None ukeneye guhara. Ukeneye guhara no. Izi image mugira mubone zabaye tourner mu ndwi heze. Kuba bye. Urumva iryo jwi? Umengo ni 24 heures chrono. Bon, dufate useriye gato. Alors, ubonye ni jewe ninjiye kuri Yaga, nacerewe no munsi. Mugabo ariko maze sikosa ryanje vraiment murabona ko ibintu by'ama transport bimaze imisi biteye ikibazo du kuri manque y'igitoro nkuko, mais bref c'est pas ça le sujet. Donc kenshi iyo mushitse kuri Yaga mu gitondo muzukama musanga iyi band que voici iriki rafata kai ubunye ni Ali Baby mushofezi wacu po muga ubunye sinkikimwita Ali Baby ubunye ni iPhone Baby kuva aronke iPhone my god yo nta numukate bansigiye vraiment yo nta kundi abana bari mu biki umengo bari mu kanama ka bon je vais faire les présentations Bruno Bula Bikwai Bruno rero niwe muntu novuga ko ari we wa mbere yambara fresh ngaha muri Yaga niwe aussi afise case nyene ya danger ngaha muri Yaga yose et aussi c'est lui qui a le plus gros ordinateur. Ni Patrick niwe muntu nzi atekanye cyane gose ngaha muri Yaga. Ubu nawe n'umupware wacu Rivaldo mupware akomeye cyane gose muri Yaga. Ubu nawe ni grand réalisateur Pacifique muramubona Bikwai. Gusa rero yama atwita pako kwaba kumutanga mama Christian turakorana muri Rolex, niwe dufashanya mu kwandika meme no gurealiza Rolex. Ntimubone useriye yafashe aha ni kubera mfisi kamera sino sikwameze. Nawe Mr Toke muramuzi Beria Mr Toke mama mubonye kubatamuzi nawo ni murondere ikiganiro cyo kuri Yaga cy'umuntu yambara costume imwe adahindura muca mumubona. Hama nawe ni Mr Gez gusa je nkunda kumutazira Tupac. So nawe ni Fikiri mwese muramuzi muramumubona muga sketch kitwa Murugo akina umugabo yama ashwanira umugore tutazi exactement impamvu. Nawe ni Safari we mutegeza kwa mumuzi mwamubona muri Friday Vibes. Nawe wari kumwe na Safari ni Anais ahandi ko ndamufilma kimya atavyazi aciye atubona nta kundi. Bon tugarukirize ngaho gato reka nugura imashine mere nkuri karakora kugira justifie umushahara wanje mwe turasubira mu kanya. Alors ubunye ni midi ntanguye kumva ihangri reka ngende kuraba Pascal via duteke ino munsi turabe hariyo umuceri biharage ibiraya irengarenga bon tembona biteze iyo aho muri Yaga babuze ivyo bakora. Passif, aujourd'hui, Carré Rouge, on est de retour. On va parler de la sexualité, mais pas... Oh oui, Elvis, comme vous avez dit, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas été là. Bref, au moins, on va fresh, Jendi se pay home, moi, je suis là. Oh bonjour. Alors, uno musi kuri Yaga harashushe, apana gusa kubera hatizuba, même si hari izuba effectivement, mais hashushe kubera uno musi hari tournage menshi. Mu gitondo twatanguye tugira tournage yo mu rugo. Mr Toke imwe nababwira ntubona iyi koti ntazopfa yihinduye ntibikunda. Elodie nawe ari hejuru ari suspendu no mu maso yo yagize ubwoba. Christian nawe ari derrière la caméra. Encore une fois ntimubone ubu sérieux ariko arifatisha aha ni kubera gusa ndiko ndakamera. Safari nawe ariko ararondera umuntu ku telefone bon ntaramuronka. Kekero bena présence Kekero. So uni Kekero iyindi bébé yo muri Yaga. Hama Prosper non plutôt Pierre Claver nawe umengo yatakaye Dacia nawe. Safari aracarondera umuntu ku telefone
safa muyihoze safa nukuri kwimana aho usanga nku telefone yizimije cyangwa ugasanga yanse yo kwitaba we muyihoze honyene na Providence ariko aragutwenga kekero arahaswe kugwa Mr Toketoke ariko aragira intro yiwe reka nje kumuvyonga gato Havengiri oya have Pako jensha kwigira ko nyirire hit shakwira hit ibisigaye muza kubibona muri video ikurikira bye